Hari abantu benshi bibaza yuko intambara iri muri Irani ari intambara ya Irani na Amerika, ariko igisasu cyose Amerika iteye canke ubwato bwose canke indege canke ikigwanisho cyose Amerika itakaje muri intambara gikomeza igihengeri kuri leta ya Washington, kikongereza ubutunzi kuri leta ya Beijing. None tuvuge ko Ubushinwa ari bwo bugiye gutegeka isi no gukura ku ngoma Amerika. None Ubushinwa bwo bishobora bwishimikije iki? Ubushakashatsi n'umunsi bwerekana ko Ubushinwa bubishatse Amerika yotsinda canke igatsindwa na Irani ku rugero rumaramaje, novuga ibitari bwigere biboneka mu isi na cyane cyane no mu mateka ya Amerika. Igisasu cyose gitewe n'abanyamerika muri Irani, muri intambara ya Irani, congereza igihengeri mu bubiko bwa gisirikare bwa Amerika. Ushobora kwibaza ati none kubera iki Amerika itokora ibindi bisasu irahambaye, kubera iki itocizana itogenda isubiriza iyo stock? Nivyo tugira turabire hamwe. Mbega ivyo bisasu bikorwa gute? Bikoregwa he? Bivahe? Ninde atanga ubutare? Nimba by'ukuri Amerika yarananiwe gutsinda agahugu nka Irani, iki gihugu rutura mu isi carananiwe gutsinda intambara cagavye ku gahugu nka Irani, none ninde agiye kuganza isi muri iyi myaka tugiyemo? Novuga mu myaka iri imbere ninde agiye kuganza isi? Ninde azoshobora kuba yotegeka isi nkuko Amerika yari bikora? Jewe nitwa Hatangimana Patrick Sage, hano ni kuri Parlo Cash Media nkuko bisanzwe. Bandanya ukora subscribe niba utarayikora, tuza kurabira hamwe bimwe mu biriko biratuma Amerika bitayorohera ngo ishobore gutsinda byoroshe Irani. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranoroshe gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba interesse kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limited. Iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama reunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero ni mubona iri kiraca munsi. Kuva muri Kigarama mu mwaka w'1991 aho izari leta zunze ubumwe z'abasoviete zisenyukiye, leta zunze ubumwe za Amerika zasigaye zonyene ku rubuga rw'intambara. Novuga nizo zasigaye zonyene ziganza zitegeka, novuga menga zirafise n'uburenganzira bwo gutabagura cyangwa gutegeka mu bindi bihugu no gushiraho amareta avuga rumwe nazo. Mu mateka ya Amerika iki gihugu cafashe iya mbere mu gufatira ibihano byinshi ku bihugu byinshi, novuga ibihano kandi byari bikomeye mu bijanye n'ubutunzi. Twovuga nk'ibihugu nka Uburusiya, Korea ya ruguru, Irani na Venezuela. Ariko abanyamerika bari bagiye ko uko bagenda bafatira ibihano ibindi bihugu byace bituma hari kindi gihugu caciye kiduga mu buryo batari bibaza, n'Ubushinwa. Ubushinwa bwaciye bwiyemeza kuba bwohereza ivyo ibindi bihugu byari byafatira ibihano na Amerika, ivyo byahora bikura kuri Amerika. Ubushinwa buvuga ati nimba Amerika igufatiye ibihano, nimba Amerika igutiye umugongo, ngwino ivyo yaguha byose nzobiguha. Ku buryo no musi Xi Jinping president wa Chine yemeza ko mu mwaka wa 2029 Ubushinwa azoba arico gihugu rutura. No kuvuga yaramaze kwiha imbona kazoza, aho avuga ati dukeneye ko mu mwaka wa 2029 Ubushinwa nibwo buzoba bugabo bukaganza mu isi yose. No kuvuga ko nivyo tugira turabire hamwe yadufatiye no munsi, tugira turabe ati mbega byifashe gute. Iyo mbona kazo zirashoboka dufatiye duhereye kuno munsi ngene byifashe, tuza kubisanisha cyane n'intambara iri muri Irani.
gushikisa no munsi Ubushinwa bufatwa nk'uruganda rw'isi, bugafatwa nk'ikirango c'ubudandaji mpuzamakungu bushingiye ku bwigenge canke umwidegenzo w'igihugu cose, kuko Ubushinwa bufise systeme y'ubutunzi idatuma hari igihugu cinjirira ikindi canke ngo gishobore kwinjira mu ndinganizo y'ikindi gihugu. Nuvuga igihugu cyose kikigenga atakwinjira muri politike y'ikindi, nkuko novuga ibihugu vya Buraya canke Amerika bo babikora ugasanga bariko barinjira muri systeme z'ibindi bihugu mu gutembagaza intwaro z'ibindi bihugu. Ubushinwa bwo buvuga ati twe dushaka systeme y'ubutunzi aho igihugu cyose kizotera imbere uko gishaka. None tuvuge ko Ubushinwa ari bwo bugiye gutegeka isi no gukura ku ngoma Amerika, none Ubushinwa bwo bishobora bwishimikije iki? Ubushakashatsi n'umunsi bwerekana ko Ubushinwa bubishatse Amerika yotsinda canke igatsindwa na Irani, novuga ibitari bwigere biboneka mu isi na cyane cyane no mu mateka ya Amerika, kurugero utari bwigere ruboneka. Mu yandi majambo Ubushinwa nibwo bufise ikarata itsinda iturufu nkuru, urufunguzo rw'intsinzi y'intambara hagati ya Amerika na Irani. Muti gute, Kuberiki. Gushika no munsi Ubushinwa buza kw'isonga mu kugira ububiko bw'ubutare bwatere kuko Ubushinwa bwo buhingura ibice birenga 90% vy'amabuye ahingurwamwo drone z'ingwano na misile kabuhariwe mu gushwanyaguza no gutera kure. Aya mabuye kandi arahingurwamo systeme zigezweho z'ubwirinzi, ubuhinga bwa none bwa gisirikare n'ibindi byinshi. Nk'akarorero, indege F-35 yose ya Amerika iri muzasenyaguye novuga muzagiye zishwanyaguza ibikorwa remezo muri Irani itehera. Iyi ndege mu butare buyigize harimo ibiro 118 vy'ubutare bwa terre buhingurirwa mu Bushinwa. Muco mubona novuga ubuhangange bw'Ubushinwa muri intambara. Izi ndege n'indege kabuhariwe mu kugwana kandi ari indege zagiye zikora cyane muri intambara. Indege imwe ikozwe mu bigize harimo ubutare bwa tererare ibiro 118. Aho simvuze systeme zo kuyobora amamisire, systeme za radar n'ibindi vyankenerwa mu buhinga bwa none bwa gisirikare. Gushika no munsi ibiharuro bitangwa n'ikigo Penn Institute mu minsi 16 ya mbere y'intambara muri Irani, leta z'ubumwe za Amerika zateye misile Tomahawk 535. Ni mu gihe misile Tomahawk yose kugira ishike aho yategerezwa gutegwa iyoborwa n'ubuhinga bukogwa mu mabuye ya tererare twababwiye ava mu Bushinwa. Amerika kandi yararashe misile Patriot 943. Novuga ubwazo zirimwo novuga amabuye ya sumaku, samarium, cobalt, ibice 85 gushika ku 95 by'izo sumaku bihingurirwa mu Bushinwa nkuko vyemezwa na T-Event Strategies. Ikindi naco nuko amato y'ingwano agendera munsi y'amazi sumare afasha ibijanye novuga n'amato n'indege za gisirikare za Amerika mu karere ka Gulf. Idi sumare imwe novuga imwe muri yo harimwo novuga mu bigize harimwo ibiro 2400 vya tererare nkuko vyemezwa na Benchmark Mineral Intelligence. Hambavu ya sumare Amerika kandi irakoresha ibikoho kirimbuzi birasa ibisasu vya misile Tomahawk. Igikoho kimwe usanga kirimwo mu biyigize harimo ibiro 2600 vya tererare iva mu Bushinwa. Muco mwumva ko bino bisasu ubwavyo novuga ubushobozi bwa gisirikare Amerika iriko irakoresha no munsi, ubushobozi bwa gisirikare Amerika ifise novuga buri mu minwe y'Ubushinwa, ku buryo Ubushinwa mo bwo hagarika gushora novuga ati kuva Amerika ntizosubira kuja gushora kugurira iwacu tererare. Amerika iyo bifashwe mu ntoki, iyo bifashwe miri kuko hari ibindi bihugu wanashima bifise tererare kandi hari ibindi bihugu Amerika novuga Ubushinwa buriko burakorana. Uno munsi novuga Irani iri mu bihugu novuga vyashoboye kugura ibisasu vyinshi ku Bushinwa. Mu yandi majambo nuko iyi ntambara uko izobandanya, uko izomara iminsi, izomara igihe kirekire, ruzoba ruruhombo kuri Amerika. Ruzoba ruruhombo kuri Amerika kuko wafite mu gice mu minsi mike cyane y'intambara, Amerika yahomvye imiliyaridi zirenga 13 z'amadolari y'Abanyamerika mu ntambara. Novuga ubwo n'uruhombo runini. Aho rero novuga ko aho turi mu bijanye na budget bari bategekanije. Novuga cufata rero
na bino bisasu byose nadondaguye igitigiri cyose cy'ibi bisasu byarashwe muri Irani mugiye muteranye muco mwumva ko novuga Amerika no munsi hariho ibintu byinshi bishobora gutuma idatsinda intambara bitewe nuko bwa mbere ntihingura buno butare buvamwo bino bisasu cyo nishambere ntabwo ihingura novuga ntabwo ifise nta matière première novuga ihingurwamwo bino bisasu etazini ifise novuga ibigwanisho bisa nk'iko birabaherana kandi Trump ntashobora kubandanya vidura stock mu gihe stock novuga abahinga berekana kugira igisasu kimwe gihingurwa ntago bitwara munsi y'imyaka 2 canke 3 no kuvuga ko nimba misiri imwe iguru itewe ikaraswa hazorinda gutwara imyaka 2 canke 3 kugira indi misiri iboneke muca mumva ko intambara nimba Amerika yo gumikoresha ivyo bisasu igenda ikora igisasi gacigitera muri Irani intambara yo mara igihe kirekire kandi Amerika byo yigora gutsinda mu gihe Irani yo isanzwe ifise ibisasu byinshi kandi bizimbutse biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe nuko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo bikunda ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike we wumvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri limited iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17 abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi inomere niyi mubona iri kiraca munsi kuba Amerika yateye cyane zino misire igatera cyane bino bisasu nivyo biriko byace bituma novuga igihengeri kuko ubwanze ntizari na nyinshi novuga mu bubiko bwa novuga muri stock ya Amerika ntizari nyinshi gushika no munsi rero nico kiriko kiratuma mubona umenga intambara isani kumega yahagaze menga ni ibintu byo kwidigadiga menga umurindi waheze kubera iki nta zigisigaye yo ku buryo bobandanya bigenagura nkuko bari basanzwe ko barabigira igisasu cyose gitewe n'abanyamerika muri Irani muri intambara ya Irani congereza igihengeri mu bubiko bwa gisirikare bwa Amerika ibyo sinzi ko mu bitaho ni ukuvuga igisasu cyose Amerika iteye bituma muri Amerika ofite mu bubiko bwa gisirikare bwa Amerika igihengeri ciyongera bitewe nuko ivyo bisasu birazimvye cyane kandi Amerika nta butare ifise buhingurwamwo ivyo bisasu Amerika rihitamwo kurondera anovuga ama composer cyangwa biba byagiye bihingurirwa mu Bushinwa ikaziragura ama composer Amerika igaterateranya hakaboneka igisasu ubwo nibwo buhanga ngo no munsi Amerika anovuga Ubushinwa buhagaze ko kandi benshi nta nivyo babona umenga Amerika irakomeye ntibamenye ko igisasu kimwe gusa Amerika itereye novuga bituma novuga stock ya Amerika itangura kuba vide ibikira genda ipunguka kandi no kuvuga ko abagwiza tungo bo mu Bushinwa imifuko nayo birikira byimba kuko ivyo bisasu ibigize biba byaguriwe mu Bushinwa kandi ivyo bisasu kugira biboneke Washington ibanza kuja muri negotiation ikumvikana na Peke bakavugana ati duhereze ubutare bungana uko duhereze barinda kumvikana ni nkuko Ubushinwa bushobora kuvuga ati oya ntitubaha turanse ngahari hamwe navuga yuko Ubushinwa bishatse intambara ishobora guhagarara kandi Amerika igakubitwa ikamanika amaboko nubwo wogira Donald Trump ntavyo azi neza canke ugasanga aravyirengagiza bitewe novuga no kugumana ivyiyumviro by'uko Amerika ihambaye ikigihugu ciwe Amerika haraheze imyaka myinshi cihetse ku Bushinwa
ibice biri hagati ya 70 n'ijana kwijana vy'amabuye ya tererare Amerika ikoresha mu guhingura ibintu bitandukanye, novuga imodoka, novuga imodoka zigezweho za none, novuga y'amatelefone mukunda ya iPhone, imashini nyabwonko kabuhariwe, ibi byose bigize izi mashini canke ibi buhinga bwose bwa none bugezweho byose bihingurwa harinze gukoreshwa aya mabuye. Aya mabuye rero yava hehe? Mu Bushinwa. Ibi vyerekana ko Ubushinwa hamwe bwohagarika gushora ubutare bwa tererare kuri Amerika, Washington yo kwisanga iri nyuma y'ibindi bihugu byinshi ku isi mu bijanye n'ubuhangange bwa gisirikare, mu bya gisirikare. Ubushinwa bukisanga buri novuga Ubushinwa bukisanga buri ku murongo w'imbere canke novuga ku rugero rwo hejuru. Gushikubu Ubushinwa novuga buratanguye kwerekana ko novuga ubuhangange bwabwo ari ntagereranwa, kuko Ubushinwa musi novuga buheruka kuva intambara novuga Amerika yagavye kuri Irani kuva intambara itanguye. Novuga Ubushinwa buramaze gushira bwarashizeho indinganizo nshasha zijanye n'aya mabuye ya tererare, kuko ubu ibihugu vya Buraya cyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira zishobore kujana novuga kurangura canke kugira Ubushinwa bushobore gushora aya mabuye kuri Amerika canke ibihugu vya Buraya, ubwa mbere ibihugu bibanza kwisigura bigasigura novuga ico bagiye gukoza aya mabuye, ico bazoyamaza, novuga ku buryo Ubushinwa bushobora kuvuga ati okay, nimba mushaka ibiro bingana uku, ibi biro ntavyo tubaha ibiro bingana uku, bakabagerera. Novuga ko Ubushinwa novuga buri ku murindi novuga kugira ngo ibihugu vya Buraya cyo na Amerika byisanga ubuhangange bwavyo mu bijanye n'ubuhinga bwa gisirikare buri ko novuga buramanuka, kuko Ubushinwa buhereza uwo bushatse. Ubushinwa kuko novuga ubutare no bw'Ubushinwa. Ubushinwa bukoreka cyangwa bwegeranya ubutare ku isi yose, atari hake ku isi, novuga bakegeranya bakabujana iwabo mu Bushinwa. Novuga indi bihugu cyo kugurira Ubushinwa. Nukuvuga ko kuba Ubushinwa bwatanguranwe kurondera amasoko cyangwa kurondera no mu butare ahatari hake ku isi, novuga n'umukenyuro Ubushinwa buri ko burakina, kuko Ubushinwa bufise target canke imbona kaduza canke ihangiro vision yuko mwaka w'ibihumbi 2029 azoba ari igihugu cambere rutura ku isi. Ibi tubona no munsi Amerika yari novuga yarisigaye novuga ivuga rikijana. Xi Jinping wowe yemeza ko mu mwaka w'ibihumbi 2029 Ubushinwa aribwo buzoba buri novuga ku murongo, novuga kw'isonga mu bijanye n'ubuhinga mu bya gisirikare eka ndetse n'ubuhinga mu by'ubudandaje, kuko abahinga berekana ko gwera mu intwarane 2026 Amerika iri kirinjira mu gihengeri gikomeye cy'ubutunzi kurusha mbere mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, kuko berekana ko Amerika imaze kwinjira mu gihengeri cy'ubutunzi c'amadolari agera ku matiriyoni 31 n'imiliyaridi 270. Byerekana ko Amerika idashobora kubandanya igwana runo gamba hamwe gishobore kurutsinda mu gihe iyi ntambara yobandanya iba ndende ikazomara igihe kirekire. Ni byinshi twashobora kuyaga, ariko nashatse ndabahe orientation canke ide kubijanye novuga nuko ibintu byifashe no munsi. Hari abantu benshi bibaza yuko intambara iri muri Irani ari intambara ya Irani na Amerika, ariko nkuko mweje kuvyumva muri buno busasanguzi, intambara iri muri Irani si intambara iri hagati ya Irani na Amerika, ahubwo ni intambara iri hagati y'Ubushinwa na Amerika, kuko igisasu cyose Amerika iteye, igisasu cyose Amerika irashe canke ubwato bwose canke indege canke ikigwanisho cyose Amerika itakaje mu intambara gikomeza igihengeri kuri leta ya Washington, kikongereza ubutunzi kuri leta ya Beijing. Mucabona ko hamwe intambara yobandanye Ubushinwa bwobandanye bizotuma butera imbere cyane mu gihe Amerika yohahombera byinshi. Mwari kumwe na Jiwatangimana Patrick Rosage, aha ni kuri Parallel Cash Media. Ni mubandanye mukora subscribe ku butarayikora, mu partage video, musangiza abandi bino biganiro, munadusangiza ivyumviro byanyu muri commentaire, kuko ari namwe mufise ivyumviro birashe, muduhe ivyumviro kugira ngo dushobore kubandanya tubaha ubusesanguzi bwiza bwizewe kandi bw'ukuri. Ni byinshi twoyaga, ariko reka ibindi bisigaye tuzobiyage uwundi munsi ubutaha, aho tuzobabwira byinshi muzobandanya gutahura cyangwa muzobandanya mumenya kubijanye na politike mpuzamahanga
tuzobabwira byinshi mu bijanye n'ubutunzi, tubabwire byinshi mu bijanye n'imibano, eka ndetse no mu bijanye n'imyidagaduro kuko tuhari ku bwanyu. Nimugira mu mubahwe, musangwa amahoro y'Imana na gahwana. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranoroshe gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo bikunda. Ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville. Ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri limited iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya kane numero 17. Abafise imanza, abafise evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama reunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero niyi mubona iri kiraca munsi.